yani numva ngo numukizwa cyane ngo numupenda koti je ndi umuislamu ze utamwambia asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh none nibaza jisi nyine ko biza kugorana ndaki kutabasha kunahora ndakesi yaga ntiturashika n'ubu ni kateze nimba ivi umva nawe no gutomboza nyene cycy ibintu ariko arabibona ariko Gaston we waraje uramvumbura ngo bakozi ngo ndabereke buri kandi ndabereke uno musi umbwira iki gamuta biratandukanye mana uya mujanje kukuvumbura iva no kumbwira n'inzi neza cy'ibyo biboro ugiye gukora byo kuyishisha atari ibyo je na mundi ko ndisha ariko sawa reality bagira ni pale ni ndano ni labanga lyly nawe muzi tawe bazi ingurabe wa mukobwa mwiza wawe ndayoboye abandi bose mwami kazura ganje ukura muona dushike sari kuboko abani kuboko yene nakika no wabonye no uramukurikira bose ko turimo mukurikirana rero ya reka ndabibikira kimwe reka kungara ko rero cyane kuko ntabwo mfise izina ritoya cyane ku buryo wonyifata nabi yuko like nkume ngo ntabwo nzi nyene ibintu nk'ivyo onya ndakubwiye okay namayego kuba ndakuzi ariko byo baramayego cyane sana wowe uramuzi utahuye ivyumviro byanje yani ndagufitiye wowe ivyumviranya baki kinakunda we nyene ndawukunda ukunda jewe none kutungurwa nkaho umengo nibwo mbere ubisi iryo jambo ndatangaye nyene umva we reka ndakubwira kimwe abantu benshi akomeje kuvuga jisi ko ari film ndiko ndakora hako nyene uje naho duramuze dufatanya hamwe turashaka kuba meza jisi nyene yuko atari filme no tone bishobora gukunda uraza amajambo navuze aho nimba waravuze ushobora kuba waravuze kubw'abandi gusa kubw'abandi ni navuze jisi ko ari igisobanuro c'Imana kubibaho nga kuri iyi si bane yani duciye n'ubwiza bwawe byo nyene cha bivyemeza jiste yuko Imana iba kuko ari ifise ubasha bwo kureba umusta bimiza nkawe ese izi nakunda kubivuga mu mafilme kenshi ariko right now I'm talking to you and could I'm telling you just because yani ubu rero niwe ndiko nabiga mu buzima busanzwe atari muri filme kandi namusungundiye kubana nanje nubwo no upfa mfise ibyaha byinshi n'Imana yombabarira kuko mba naragerageje kubana neza nikiremwa ikunda sana kurusha abandi muri inosi ivyo nabivuga mu mafilme ariko right now ndiko ndabikubwira wowe nyene live yo ntishobora gukunda vraiment kubera mu bisanzwe warayobye ibyemerewe je wanje ntibyemerewe je ndakijije kandi no ntibishobora gukunda genda urondera ahandi bari ni benshi abakobwa beza ni benshi bahari sinibaza sigura ni kibazo kigiye kuba distance right ntibikunda vraiment yani itandukaniro yani distance iri hagati ya je nawe yani igiye kuba madini right now nibishobora gukunda nawe batari idini gusa aya madini ntabwo yari amadini yarimwe n'abana b'abantu ariko ndatwangazwa sana no kubona ubonye amadini ashobora guhuza abo idini shaka cyangwa gatandukanya nyene abo idini shaka mucamake abantu dusigaye duhuzwa n'amadini idini ivuze ati nope ni nope nyene nuko nyene nuko ibi byanyu ugomba kubabwira oya ikibazo umwanya oya umwanya nabwo ari wanje umwanya nabwo ari wanje kinyamakuru ko nyene jiti tubashe kunyumva tu nta kindi we sindabyibaza come on buddy just vuga yego basi ndirimbe basi your song right Lyly nibwira ko umwanzi w'urukundo rwanje ari distance nkizera ko nkubwiye ko nkukunda utomiyo chance nubwo nobivuga ndazi yuko wobifata nk'ibi nonsense ukumva ko ibyo ndi kuvuga bita making sense but reka nkurate kuko uri umuratwa ubwiza bwawe si copy ni OG inseko yawe irarenze irarema sekera rimwe gusa ndemera uwunkwereye bivanye no kungena ukeka yuko je ntagukwiriye nimba ubona koko ntagukwiriye rero basi twenga rimwe ryonyene iyo nseko yawe ndemere basundi mukobwa uwundi niri uwundi wewe ubwo nubwo uramusunyemeye ndamutse ndaguciye inyuma Lyly no guciye inyuma na wewe Lyly nyene wowe nyene
none warabonye umuntu akunda umuntu muri akarinda kuzana abamenyesha ngo urumva ngene jewe nsanzwe mfise abantu benshi bankurikirana kandi abantu bigeze kumba yani ndi couple n'undi muntu ngo kugira ngo gisi babashe kunarure ko ndi sérieux cyane biba ngo bashise ko nkoresha yindi media kugira ngo nyene bamenye nyene yuko nyene ari byo kuri kuko ndamusinda nje ndice nyene zo mutera gisi kutanahura ukumva nyene uyabona areshe bari uko bakuvuga ukonya tugende twagiye Stone une rupango rabatu bro une rupango kwa bani babazi jite ko umuntu aba afise umutima wanuzeye umutima wiki toka kure umutima wiki wanikoza jufa nini hapa sasa mani jenzi kufise umugore we uje kumvumbura wavuze ngwiki ngo umuntu ngo asiga umugore mu nzu wasiga abagore ngo ivyo biratandukanye je sire ko ndinyegeza mese ko najifuchikara ki nturi kuri nyegeza ariko mese ko najifuchi bitusiye ibera ki yani yakoje nduva jisi giko ari ukuri Stone turashikaga mutwa naje imbere mani je nanarushe no imbere mareka ishatoka bro we tugende kandi abana baswahili baguma bakigati ngo ni film aho nyene bazitangara bahawe n'ama invitation baguma ila mapenzi mabaya kidonda chake hakina kibazo waona ujya mukobwa yani numva ngo numukizwa cyane ngo numupenda koti je ndi umuislamu mzee tamwambia asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh none nibaza jisi nyine ko biza kugorana nzagi kutabasha kunahora ndakesi yaga ntiturashika n'ubu ni kateze nyumba hivi umva nawe nugutomboza nyene sisi ibintu ariko arabibona ariko Gaston we waraje uramvumbura ngo bakuzi ngo ndabereke buri kandi ndabereke uno munsi umbwira iki gamuta biratandukanye man uya mujanje kukuvumbura ivaye no kungira n'inzi neza je sivyo biboro ugiye gukora byo kuyishisha atari ivyo je na muntu ndiko ndisha ariko sawa reality bagira mipale ni ndano ni nabanga lyly nawe muzi tawe bazi ingura wa mukobwa mwiza wawe ndayoboye abandi bose mwami kazura ganje ukura muona dushike sari kuboko hapana kuboko sima kama mpenza kwa chajo kama nakuya amenendelea hata kiti amahorori ewa sio filme tuko tunashoot hapa wala kuja ngo atao yani ni sawa ne ni sawa cyane je twakoresha umwanya sivyo nitwakoresha umwanya kandi ndibaza sijya mbere umbonye sivyo ni sijya mbere umbonye ndibaza ivyo ibigano nkora urubibona hari ikigano je nakoze yitwa Stone ambwira ngo hari umukobwa yitwa lyly kuno uyo muriro no musi yambwiye ati naronse ahaba ubwo rero yanzanye ngaha direct ni rya mbere mponyeje kirenge canje ngaha ni rya mbere nshitse ngaha untahure ntunsese kwa amazi ibintu nabiheruka kera ntuntuke ntumfate nabi kera cyane niho nabiheruka kuja ahantu guserukira umuntu surprise ariko uyu no muvukanyi nshatse gushikana message ashaka gushikiriza oya manyina je nta message shaka gushikiriza ari haboro nyene byabaye ngoma gusugitinyiriza ko bikubwira narabivuze yani ndiko kiganiro nakoze mvuga ni abalili benshi wenda ni benshi bakora kurikira kiro kiganiro ariko mulili nyene ndiko ndavuga numwe kandi umulili ni wewe jewe nyene happy kweli kubera sindabyibaza kubera iki jewe kuko ndi ngaha uri ngaha kubera none ni witwa lyly niko nitwa ubwo nyene bisigura niyo mpamvu ndi ngaha ndare kandi sinosura amajambo menshi navuze
ndakeka juste nyene ikiganiro sinzi niba ushobora kuba kibone kurikoresha umwanya nyene ibintu nk'ivyo abantu benshi baguma bambwira ati ngo ni filme tuko turakina kuko sanzwe nk'ini ball vy'amafilme ibikini biki nyene ngo sinzi ngo cycy nyene ibintu nk'ivyo ngo azogukubita sinzi ibikini biki ariko juste iyo ni passé urumva kinyamukuru juste nyene ni wowe ufashe inamba on this time kandi n'igihe cyose ndumva biratangaje jewe nyene kubereye ko nzibarira ari benshi ariko niyo mpamvu nahise tuvyibaza rero abariri ni benshi ariko nahisemwo wewe nyene mujye kubera urabona urakana keza ushobora kuba warambonye wenda ushobora kuba utanzi akugenda kuzi kandi akeka naje ushobora kuba unzi kuko wenda ushobora kuba ukurikirana akoresha umwanya maybe I don't know nyene nakika nawe wabonye no uramukurikirana bose ugati nimba mukurikirana rero reka ndabibikira kimwe reka kungara ko rero cyane kuko ntabwo mfise izina ritoya cyane ku buryo wonyifata nabi yuko like nkume ngo ntabwo unzi nyene ibintu nk'ivyo onya ndakubwiye okay namayego kuba ndakuzi ariko byo baramayego cyane sana wowe uramuze utahuye ivyumviro vyanje yani ndagufitiye wowe byumviranya baki ndakunda we nyene ndakunda ukunda jewe none kutungurwa nkaho umengo nibwo mbere ubise iryo jambo ndatangaye nyene umva reka ndakubwira kimwe abantu benshi bakomeje kuvuga juste ko ari filme ndiko ndakora hako nyene uje naho duramutse dufatanya hamwe turashobora kuba meza juste nyene yuko atari filme no tone bishobora gukunda rero uraza amajambo navuze aho nimba waravuze ushobora kuba waravuze kubw'abandi gusa kubwanje ni naravuze juste ko ari igisobanuro c'Imana kubibaho nga kuri iyi si bane yani duciye n'ubwiza bwawe byo nyene cyo bivyemeza juste yuko Imana iba kuko ari ifise ubasha bwo kureba umusto bimiza nkawe ese ivyo nakunda kubivuga mu mafilme kenshi ariko right now I'm talking to you and I'm telling you just because yani ubu rero niwe ndiko nabibwe mu buzima busanzwe atari muri filme kandi namusi nkundiye kubana nanje nubwo nopfa mfise ibyaha byinshi n'Imana yombabarira kuko mba naragerageje kubana neza nikiremwa ikunda sana kurusha abandi muri inosi ivyo nabivuga mu mafilme ariko right now ndiko ndabikubwira wowe nyene live nshobora gukunda vraiment kubera mu bisanzwe warayobye nyene warayobye ndakijije ushobora gukundana none gukizwa ntiyaragera okay nta nibyo ndiyumvira jewe ndi umuyisilamu right je ndi umuyisilamu okay wovuze yuko kijijwe ariko sinibaza yuko bibiliya ibuza abantu gukundana je ntabishaka bibiliya je sinje kandi bibiliya je siye bisige yani ukizwa gute ko nuko umuntu wagomba gukizwa ari uko ababanje kwanza gusoma bibiliya kayizera ubwo rero wowe yani ivyifuzo vyawe biruta ivyifuzo vya bibiliya no woshobora kuvuga yuko bibiliya ariyo ishobora donc kuduhuza ariko nanje kubwanje ndakubwira uko ntibishobora gukunda kubera iki ntavyo niyumvamo sindavyumvamo gukundana nawe uratabura ariko ko ari wewe uriri yavuze ahubwo sindabitahura neza Stone twihenze inzira turondera iyindi cyane umustomi niyo nyene kandi ndakeka mfise n'amaso manini sinibaza ko shobora kuba nayobye kuraba ese yafise ariko ntakwereka ibiribyo naje nakifuje nyene ko bari ko aranyereka ibitari byo kuko nyene nejo no kifuze nyene ko byonyereka ibitari byo ari wowe ndafite ikibazo cy'ubujuju Stone umunsi uresha cycy warahamagaye media nimwe iguherekeze ugiye kumureza ni naco gituma ibindi ko ndabikora kuko kiriyagiye jitsi yine cycy duhura ntabwo nari bwamenyekana kandi ubwo rero couple yanje na cycy yaramenyekanye umubaro kugira ngo umukobwa byizere neza yuko ndi serieux nta bundi buryo ngomba gukoresha cya kintu nyene cyatumye couple yanje imenyekana kugira ngo nyene imenyekanishe nyine urukundo namukunda namvu zo dutunga turi bangara ngo dutunga turi bangara nyene je ndi umuyisilamu nyene idini iravyemeye mu bisanzwe nimba idini yanyimwe ivyemerewe jewe wanje ntivyemerewe je ndakijije kandi no ntibishobora gukunda genda urondera ahandi bariri ni benshi abakobwa beza ni benshi bahari sinibaza sigura ni kibazo kigiye kuba distance right ntibikunda vraiment yani itandukaniro yani distance iri hagati ya je nawe yani igiye kuba madini right now nibishobora gukunda nawe batari idini gusa aya madini ntabwo yari amadini yarimwe n'abana b'abantu ariko ndatwangazwa sana no kubona ubunye amadini ashobora guhuza abo idini shaka cyangwa gatandukanya nyene abo idini shaka mucamake abantu dusigaye duhuzwa n'amadini idini ivuze ati nope ni nope
nyene nuko nyene nuko ibi byanyu ugomba kubabwira uko nakubwiye kandi ntahura ntabwo ndakwiyumva cyangwa kugura ibyo bitwa dufa kenshi niko kubumva giste giko ngomba kugutahura sigaye ntinya ibi bintu eske ahantu tuje surprise eske abavyeyi b'uyu mukobwa none babizi ko bamuvyara umukobwa bisigura yuko umuntu none nabwo afise abavyeyi biwe kwanza ari kosa utokamera urugo rw'umuntu utabisavye utabifitiye uruhusha iri kosa zuko turakora stone bitahurira ni kosa sivyo je iryo kosa sindiko ndagira naco bitwaye nimba ibinya ari ikosa naco bitwaye ntabwo biruta uburemere urukundo ndamukunda uyu mustomi nyene no kurana n'andi makosa ari n'andi makosa yuko ntibikunda ntibishobora gukunda ako ko wishimiriza ikire ntaco nishimiriza gusa ntibikunda ukunca amazi yewe kukubwira yuko ntagukunda ni rya mbere babikubwiye si rya mbere bizobe kubayeko none namuzira kubyo ari bwa mbere kandi n'ubu ntabwo birabe bwa mbere ko sindavyizera nyene yuko nyene ushobora kunyanga sindavyibaza nakoze amahiti menshi urabizi by'abana hiti zawe ntizongaburira kandi ndi romantique we ibyo ntibindaba gusa nakubwiye ko bidakunda ntibikunda ico gitabo kurasoma nicya gute ngo parse mama bisigura wenya ubwawe ukenewe wenda kuba umumama ntabwo ushobora kuba umumama rero mu gihe je papa ntahari oya ntibishobora gukunda nzoba umumama mu gihe nyaco kandi mu gihe gikwiye kandi mu gihe nzoba ndabyumva naco bintu nubwo umva uracari ku ishuri ndabizi ndashobora no kunagutegereza ariko ndagutegereza nzi neza yuko ramuzonga igishure nyene haje tuce dufatana urazi yuko ari ni umunyeshuri nyene gagise nyene yukunze umuntu ugomba kumenya nyene yani uwariwe vya vrai nyene unakeneje no kuzoragenda ku ishure nzo ndagusha no ku rutugu tukore bya by'umuva by'abahinde right now kutaza kuntwara imyaka yose niyize ubu niwe bashobora kuza kumpenda yuko uzurantwara no ntibikunda nakubwiye ko bidakunda none mpatiri none office boyfriend no ndamufise cyangwa no ntamufise boyfriend no kwanza ubona ntabwo turi mu myaka kubaza ati ngo office boyfriend we nabiri nimba ufise 10 we shira mu mubare wa madeni uzotsinda azomenyekana imbere ya padiri cyangwa imbere ya shehe kuko ndi umuislamu ni imbere ya shehe ntibikunda rero kuko shaka kudashobora kuntabura ushaka kunyemeza ibintu nakunda ntabyo nkunda kandi nta nubwo ndagushaka no reka kundusha reka kumfata Bene ndabizi reka ndakubwire mbere yuko mba umukizi umuislamu nabanje kwanza kuba umukizwa kuko nashima papa wanje jewe ni n'umupasteri sasa rero reka gushaka kunyigira ko twinshi nyine ibintu nk'ivyo ndabizi yuko n'abantu benshi yani usanga bari n'indaya mbaya benshi baba bane usanga babitandi udutambara twiki rero turekane n'ivyo uhise ukumugerageza impamvu iko kudashaka kunahura nyine niko adashaka kunahura batavyumva mu bisanzwe yuko murabo onye bitandiye bakigira ibiki bisigure yuko nimba bakora bijya bisigure yuko naje ndabikora je nanse ku bwanje mama wawe basari he mama wanje wiki umuganiriza Erega mama wanje nta bubasha afise bwo kuntanga yaramvyaye arandera arankutsa arindiriye amahitamwe yanje abazi tufanya kitu mzega ngapa yani maumivu ya moyo ndio ya maana sana kuliko hiyo kwa nachomoka nyene hako liko murikiwe ndanakugiye kuko ushaka kunyumva ntibikunda canke buretse gato hari umwanya wabajije ati ngo none uzocudutunga turi babicanye nikora ko bumvise yuko ari uwundi mustomi ari mu buzima bwanjye ubu mwanya ndiko nganirira juste ni wewe wenyene ko urumva sinkene no kumnamumenya kuko unakeneye no kuba wa mbere mu buzima bwanje kahise kanje kose no gasubiza inyuma nkahita ndagafuta ku nyine duca bitwa nkaho umengo ni wowe wa mbere nambwiye no gukunda sinshobora kwicira ubuzima wundi muntu ariko uhisemo kwica ubuzima bwanje ahubwo wowe washatse kubwica basi ndakubaza ikibazo cy'ubujojolere hagati y'Imana n'umwana w'umuntu n'uwaye wobabaza nababaza umwana w'umuntu ariko Imana ako Imana kishaka ibicaha ku Mana
nikibica bakumana kuko Imana irangajiste yuko abana bahohotera abandi nimba wo babaza umwana w'umuntu kugira ngo unezereze Imana niyo nezego kuko umaze gukora icyaco kubabaza umuntu no byishuri ariko ibyo ntibibaho ese bisigure rero nubwo kuribana ntabwo n'umuhanga mu by'Imana nyene sasa reka gushaka gupingana n'ubugombe bw'Imana ico nkora je cyose ndagikora jitse kubwo bugombe bw'Imana why not ko mu rumengo rukunyigisha Bibiliya warungitswe n'Imana why not warungitswe n'Imana babisengeye Imana warungitswe n'Imana nyene none wari bwigera umuhura nanje namenye gute none je namenye gute yuko uri umunyeshure galini biyikoga muri seconde ukaba witwa lyly nyene ukabubano ngabo nabimenye gute byose byatse wewe ndosanga byaje mu yani mu nzozi kandi Imana yonyine nibasha gushikana ibintu nk'ibyo nabikaba impamo bisigura ati nimba yarabinyeretse yani last week inga iheze bigata bibuye umunsi bisigura ati rero turi kumwe je nawe ushobora no kutwereka ubuzima bwiza tuzobamwe twabushikamo jite byihuse kubera iki kuko bisiguze neze banze gusigurira uwariyo asanga yakurungitse ahubwo nyene ndakubaza nyene ngende kubaza Imana yawe imwe wavuze yuko yonezerwa ariko ubabaje wundi muntu urumva ijyamana yawe wizere nyene abari uje gufata umwanya kandi nka kujya nyene wafashe umwanya urabyumvira abe kuza gufata umwanya uyibaze neza yuko ari jewe cyangwa atari jewe nakubwiye ko bino bintu akeneye kubikora ukaniforce tukasema wana kuna sata kuyakuelewa kuna sata kuyakuelewa we uransebeje umuislamu ariko idini si yitumye je namumvise si idini tumye kandi rero abantu bakonze ko ngo muhanure ngo mukundu uyu ngo muhanure je simbona umuntu ambwira ngo muhanure stone arakuze cyangwa muhanure lyly ngo agira ukuntu kuje ndiko ndabashikiriza ivyo distance sasa rero ikintu kimwe nuko sanzwe ndi umuislamu ako sanzwe nuko canke sometimes bishika ngakina amafilme sometimes ndabasha no kuririmba kubwawe rero nateguye indirimbo kuko nanizishiti kubiyinya biza kuba nukuri nambari bitangaza kuri je basi vuga yego basi bashe kuyumva ndagusavye je ndi romantique sindi kandi umuntu ushaka guyani gutwara umuntu nabi nyene ibintu nk'ibyo ndagusavye bashe kuyumva umwanya ni gwa gusa oya ikibazo umwanya oya umwanya nabwo ari wanje umwanya nabwo ari wanje kinyamakuru nk'ingene jiti bashe kunyumva tu nta kindi we basi come on buddy just vuga yego basi ndirimbe basi your song right Lyly nibwira ko umwanzi w'urukundo rwanje ari distance nkizera ko nkubwiye ko nkukunda utomiyo chance nubwo nobivuga ndazi yuko wobifata nk'ibi nonsense ukumva ko ibyo ndi kuvuga bita making sense but reka nkurate kuko uri umuratwa ubwiza bwawe si copy ni OG inseko yawe irarenze irarema sekera rimwe gusa ndemera uwunkwereye bivanye no kungena ukeka yuko je ntagukwiriye nimba ubona koko ko ntagukwiriye rero basi twenga rimwe ryonyene iyo nseko yawe ndemere basundi mukobwa uwundi Lyly uwundi wewe ubwo nubwo uramusunyemeye ndamutse ndaguciye inyuma Lyly no guciye inyuma nawe we Lyly nyene wowe nyene shaho gutahura nakubwiye kandi ubyumve basi ndaguha umwanya ntashaka ahubwo wowe wosubira kubisa nk'umengo inyishu zose kurangishira bisa nk'umengo n'umuntu yagutamise bigomba kunsha kuko majorite abakobwa zishomba ngo oya boretse kandi kamayenda vyiyumvire gato wewe akwata kujishe bedu akwata kujifanya iti ngo subiri nimeshakata muta shanza sita ima rupango sasa hivi nasiogopaga mzee chenda zitinya handitinyira basi lenda kusaba ikintu basi ndakubwiye ikintu mu gutwi ndagusabye nyene ukuranjijisha nimba ugukomere ko nakubwira ikintu mu gutwi ugira abandi bantu batavyumva bisigura nyene ko ushobora kuba umwonda ukaba uri kuribana Lyly tureke distance ziri hagati y'amadini we ikinyamukuru ko twese tuva amaraso imitima yacu babara amaraso yirize jitini korora amaraso kandi yo tubizi sindabyumva donc umutima wanje sindi ko ndumva yuko uri kurabinyemerera
kuki ushobora kumpatiriza genda usubire inyuma usiguze ko azaneze iyo mana yawe yuko ari jewe nyene kandi no guya bari je sinibaze ko novyemera kubera ko tuvyemera ntabwo ndavyumva kuko nyine ushaka gupinga imana sivyo hakumenye ko twese tubaho ngaho ku bugombe bw'Imana kumba ari w'Imana yarungitse nihagera donc ubu niharagira kubera iki sindavyumvamwo sindakwiyumvamwo kandi ivyumva bitahure ako narebe basi koresha umwanya none ndagushimire basi kuba waje nganya ngategwe indobo se waziteye wace bana muke bakuvyariye umwana uje nararavyikiye tugende naenda oya we guma kaka ntaco mfise no kumarira cia nta shwamfise pax stone ini rupango ya batu hasi muhira hasi wanyu ahasi kwa nde urumva jewe basi nawe bimenye nagusomenga kwitama amadeni Imana kundi yindi ansome epa basi zizawukira no shaka jiste dutauze bajya abantu ntabyo niyumva mu shaka dutauze bajya abantu jiste ko atari filme tuko turategura ndakwinginze kandi ababwire abonye babitahure sindamu reka kwivuga ibyo biboro ndakwinginze ka kubivuga wo jiste yani ibyo bisha bituma jiste wundi ubasha kumva rupanguro batu hapa tunari mu rugo rw'abantu Pax kabirebire Pax tugende muta tugende Stone none warabonye umuntu akunda umuntu muri akarinda kuzana abamenyesha ngo murabe ngene jewe nsanga mfise abantu benshi bankurikirana kandi abantu bigeze kumba yani ndi couple n'undi muntu ngo kugira ngo jisi babashe kunarure ko ndi sérieux cyane biba ngo bashise ko nkoresha yindi media kugira ngo nyene bamenye nyene yuko nyene ari vy'ukuri kuko ndamusinda nje ndice nyene zo mutera jisi kutanahura ukumva nyene uyawe nareshe bari uko bakuvuga ukonya tugende twagiye Stone une rupango rabatu bro une rupango kwa bani babazi jiste ko umuntu aba afise umutima wanuzeye umutima wiki toka kure umutima wiki wanikoza jufa nini hapa sasa mani jenzi kufise umugore we uje kumvumbura wavuze ngwiki ngo buntu ngo asiga umugore mu nzu ngo asiga abagore ngo ivyo biratandukanye je sire ko ndinyegeza mese ko najifucikara ki nturi kuri nyegeza ariko mese ko najifuci bitusiyo yebera ki yani yako je nduva jiste yiko ari ukuri na ukunge nabivuze ni nakunda kumva ivyumviro by'abandi banakubati uyu mwanya niko numva jiste ujya mukobwa nta nakarubo ashikira sisi moto jina rinzi yuko ari umukobwa wewe Pax mini kofi basi ni mwanamuke basi uvuga ati ko presentable yani matatukana na sasa sio kutukana ariko nataka tukanana ujya mukobwa arasanzwe muta ujya mukobwa arasanzwe nta niro bafite ya sisi sisi nogimbwa yogenzo kandi iyo menya yuko ari nuyo tugende Pax sinari no gutumwanya umviriza sinari no gufuria yabuye apa walaje yagucendeye gusuka ko ngugera sinari no gutumwanya wanje ibindi anzaire wasa kwa jwani batu bengi sometimes nyene bako skweti